kenshi murakunda gukoresha inyibutsa mu gabo nyinshi igatuma abantu bibaza ico mushatse gushikiriza. Ubuherutse mwaciye umwibutsa uvuga ngo inkoko zishaka guhona zicudika n'ibisiga. Mutubwira ubutumwa mwashatse gushikiriza ko havuzwe byinshi. N'umwibutsa twaraye dushikirije turakunda gutanga umwibutsa utanga kuvuga imyibutsa. Mwaravyumvise rijya jambo ryari hagaze kugerekana yuko abarundi dusozera umwaka wa 2019 tuza abansi bose b'u Burundi. Twarabivuze neza abansi b'u Burundi, twaravuze ko abansi twarababonye baravuga baradutera, abandi barabafasha barabashigikira. Turerekana neza yuko ata murundi n'umwe yifadikanije n'umwansi mbere kuva ubukoroni bubaye kuri bantere kuri ba Mwezi Gisabo. Nta murundi yifatanije n'umwansi kugwanya Burundi atahuye n'ingorane. Muze mubaze neza, haba kuri bagwa Gasore, kuri ba Pierre Ngendandumwe, haba kuri ba Mwezi Gisabo, haba kuri ba Ndadaye Melchior, haba kuri nuno musi twebwe ejo bundi 2015, abarundi bose bifatikanije n'umwansi. Nta numwe afisa amahoro, bariko barayerera, abandi bataye izabo, abandi babuza amahoro mu mitima. Kubera iki? Nubuhemu, nta wahemutse agira amahoro. Rero ujya mwibutsa burekana yuko abansi tuvuze inkoko tukavuga ibisiga bij'inkoko bij'inkoko. Muje kora dufatiye kuri Mwezi Gisabo, muze mubaze byashikiye Maconco ukuntu byamugendeye. Yahitanywe n'abadagi banyene ubwabo. N'abandi rero no munsi murabibona iyo bagiye haramaze guherayo. Harabagiye bahimukiye Burundi bifatanije n'umwansi, bariko barahera riyanye, harahitwa n'amasanganya, harahitwa n'inzara, harabayinga, abana babo bayerera bagacika nk'abasazi. Murumva nuguhona ubuhonye nta kintu gusigaranye. Nicyo tuvuga yuko rero uno mwibutsa uri mu bisanzwe umuntu afise ubwenge ukwiye kumenya abakunzi bawe ukamenya n'abansi bawe. Twaravuze ko abansi bose no munsi turabazi. None umaze kumenya umwansi, inyungu irimo gukorana nawe ni yihe atari gukora kwikwegera umuvumo ucukurikirana n'abana nabuzukuruza.